bakunda kuvuga ngo ikijama cica akazi sivyo nibaza yuko ukundaye cane kenshi icica umubano w'abantu canke icica akazi ni kuzanamwo ibintu vy'inkundo. Filme ndundi rero ubu uye ku rwego igeze ko vraiment naho atari cane turabishima kubera ko kare byaragora yuko umuntu wumva ariko arakubwira ngo je mpora ndanga filme ndundi abacana intege ni benshi nk'ubu umuntu arashaka kugira ngo nk'abirya bintu ngo birindiza amahera cyangwa ngo je ngo ndabibona nk'ubusazi meme n'abari muri filme barashaka kuguca intege wowe nawe uzogera ntangabira ufise iki gucana intege rero biri mu buryo bwinshi. Filme irashaka kukubeshaho kuko abazikina dufate nk'abastar hari akandi kazi murumva bakora. Hello fam, nizire komeze neza, nizire ko muherere mwese mumeze neza cyane. Mwaramutse mwiro canke bivana naho umwe wese aherereye. Twagarutse na Yaga TV muri kumwe nanje Irene. Wowe utarakora subscribe nyarega sikore subscribe kugira ngo tubashe kubaka umuryango munini, tubashe kubaka umuryango mugari. So nagarutse kandi uwundi munsi ayandima ahigwe. Ndibaza muriko murabona kuri imbere yanyu mbere ya kamera umwigeme mwiza cyane aguma mwenyura disi aguma twenga meze neza. Ndakuramukije cyane meze neza nanje nivora abakunzi ba Yaga TV ndabaramukije cyane wako meze neza ubabwira nakazina. Okay, nitwa Stapisco benshi niryo banziko ariko amazina nawe n'abavyeyi nitwa Nahimana Asta Pascal. Oya Pascal si izina ry'abahungu. Oya none ubona yititwa umukobwa rero nce kibadore nandi cangira kweri kibari kwise kandi ari en fait nta zina ry'abahungu canke abakobwa. Ubu rero woca bafata nka Irene bakagita umuhungu. Pascal lega si umuhungu numva ko hariko ka Pascal ka kariko na Pascal na Pascal biratandukanye. Okay. Navyo narinzi. So murako twumwe na Asta umwigeme mwiza cyane benshi muramuzi benshi murazi ko numukinyi wa filme amaze gukina filme nyinshi cyane. Je nkimubona navuze nibisubona jewe nzi ma filme ko je ndakunda filme ndundi ndakunda kuzikurikirana. So ndashaka kumenya Asta watanguye gukina muri filme ya solo nubu ni ukiri canke waravuye? Je sinatanguye gukina muri filme ya solo niho natanguye kubona ngira hari izindi hari izindi zari imbere natanguye ndakina muri filme y'umugwi witwa 62 July yari irongowe na Esteem niho navuga yuko natanguriye rero so tuce dukorana kubera ko yarafitaniye ubucuti bwa hafi niyo team niho waciye ugenda kandi jewe na donc arafise ishure ryigisha ibintu bya filme je nayiciyemo rigashure giwe nayiciyemo rero abantu yakunda gukoresha kanshi baba bavuye mwirya academy yiwe rero nanje nari muri academy aba turakorana amajegeheza muri academy nacenja mu yindi team. Waciye uja mu yindi team? Kweki none wagiye mu yindi team habaye cyangwa uvuga ati nta gafaranga kenshi kari gahari hariya ugatereka ndeviye ngenda hanze? Rero kuja mu yindi team ni ibintu umuntu yihitiramo akavuga ati jewe ngiye aha ndabona niho byonyorohera rero nanje namahitamo yanje. Kwansero ntivyari bikoroheye? Donc narakinayo nkabona ni sawa mugana nashaka kwa miliyoni. Nko mu gihe wari kuguma muri irya timu yiwiwe ntiwari kwa miliyoni? Urumva hari ukuntu umuntu akina akabona yuko yogenda ahandi basi ugira n'ikiyongera. Nanje naravuze nti kumbure ngiye ahandi mbona yuko umuntu ntagira amahigwe ahantu hariho hose. Ndabona ko amahigwe yanje ashobora kuba ari hariya ngira nje. Uri mu yindi team. Iyo team yitwa gute?
yitwa Moriya Channel TV. Moriya Channel. Muramaze gusohora amafilme canke ntimurayasohora bimeze gute? Uwo mugwi usa nk'umugwi mushasha mugabo uramaze hafi umwaka n'inusu uriko urakora. Okay, turaraba bon ego abantu benshi turazi yuko turakora ubuzi bugiye butandukanye tukavuga ati bon nka jewe nka journalisme ati ahantu kweri ndabona ko atagafaranga gahari kweri kiwe wahisemo kuja muri filme n'ibintu vyaje kuvukira umwana canke niko akunda uvuga ati umuntu arakura akavuga ati no je ndabona umenga ndafise temps yo kugira yo gukina filme ati reka ngende. Jewe ni nabonye ndabifisemo talent ndavuga ati ibintu bitangura rero mbona byo basawa kubera ko ndabifisemo ingabire. Nta bantu baraguca intege avuga ati hasitavye ibintu wagiyemo no kuri kwimana byose gutakaza umwanya abacana intege ni benshi nk'ubu umuntu arashaka kugira ngo nk'abirya bintu ngo birindize amahera cyangwa ngo je ngo ndabibona nk'ubusazi meme n'abari muri filime barashaka kuguca intege wowe nawe uzogera nta ngabire ufise iki gucana intege rero biri mu buryo bwinshi. Okay, ukiri ngaho nye ati abantu muri filime barashaka no kuguca intege nuwahe muntu amaze guca intege ari muri filme ndundi. Bon rero gucana intege ntuvyumvira ku muntu biba biri mu rusaka. Donc nta muntu numwe arabikubwira gucyanye ati asta ariko uravyumva yuko ati urya muntu naho ariko arabikora ntaco bizomumarira. Okay, kandi la majorité yabo maze kumva nabantera intege kuhaje urashoboye rero sinumva impamvu no canguma rero ndi ko ndumviriza amajambo y'abacana intege. Hari umuntu avuga ati burya hasa nubwo wagiye muri burya bintu bya filme uri muri entertainment kandi entertainment irimo ibintu byinshi burya ntubona yuko ugiye kwiyononerera ubuzima nk'uko dusanzwe tubona abandi bigeme baja muri filme canke kuririmba canke ibindi bintu ugasanga barabateye amada kenshi barabivuga cyane cyane babandi ndakubwiye baza mu buryo bwo guca intege umuntu bavuga uragiye muri entertainment bazoca gutera inda bazoca wowe ntuzova utavyaye umva bakanaguha n'imisi meme n'abari muri entertainment usanze bakaguha imisi rya wewe mbona dashushe ibiki nk'ivyo ibintu nk'ivyo nyene. Turashaka kumenya mbega abavyeyi biwawe ugitangura kuja muri filme baragushigikiye canke bakubwiye ati burya sawa ntugiye kuturumbira nk'umwana wacu? Oya ico nticigeze kibamwe ko warigeze kuja muri timu ya solo ryari nkabona waragiye no muri lancement ya Fanny Ravine sivyo waragiyemwo rero nkaca nshaka kumenya ko tuzi yuko hariho icuka kibi hagati y'uyu n'uyu kuba waragiye hariya none yuko umenga ndazi ikibazo umbajije ndagitahuye mugabo jewe muri abo entre yabo bantu babiri yaba Nsoro yaba na Fanny Ravine nta muntu numwe twigeze tugirana ikibazo kandi Fanny Ravine umugwi ndimwe yarawutumiye. Oya hari kuno nka Soro example ashaka kuvuga ati none asta muntu je wanje agenda kujyanye none ko aca kubona nabi wewe. Oya sinibaza ko icoye coba kirimo kuko ni gushigikiranira meme nabo muri timu yiwe bakiri iwe baraje gushigikira ya narababonye rero sinibaza yuko ari ikintu cyo nawe nyene umuntu ari intellectuel mu mutwe urabizi yuko kugira jalousie nk'iyo yakayigumana mu mutwe ntaco byo mumarira. Okay, turashaka kumenya mbe uri kuraraba ikinyene waruvuze cyo gushigikiranira hagati y'abakina amareresi ubwo bucuti burari canke ni bya bindi uvuga ati umwenge w'inzu umenyo na bene we nyene uvuga ati ivyo nyene ni by'indari ndani hariho utubifu tumwe gusa nyene ntibashaka kutugaragaza mu maso y'abantu. Hariyo barafashanya hari igihe bafashanya hari n'igihe nyene utwo tubifu mengo nyene turacarimwo muga ni bimwe nyene waruvuze umuntu wese niwe yimenya muri timu yiwe nk'ubu twebwe ifilme nshasha turiko turategura yitwa Heartbeat turafise abagiye baradufasha mu yandi matimu ya rero nibaza yuko abo muri timu kana kubituye tidufashanye vraiment marambona bafashanye akagera n'ikindi gihe ukabora ati none kweri iki batariko baramfasha ibi nibi rero sinzi ico babikura ko mugabo hari igihe ubona bafise umutima w'urukundo n'igihe ashya
Kuri none kuri wowe ubona biva kuki kubera ko ivyo bintu biba ibi urumva muri entertainment ntihoburamo akantu ka jalousie benshi baba bashaka kubona yuko timu y'iwacu igumira imbere cyane nubwo itaratera imbere turashaka gutera imbere rero kaje usanga ako kantu karadutsemo ntibamenye yuko dufatanya amaboko tukavuga ati rero ubu tugira dukorere hamwe nakana nakasino mwipfuza ngo dukorane ngo ndamubure akamenya yuko nubwo nawe ari hejuru yabo afashije abandi ahubwo nawe azoba ariko arifasha kuko nawe ajya abandi bari munsi yiwe hazogera igihe bakeneye ivyo tubimenye n'ukuri filme ndundi yotera imbere cyane tugafashanya ibikorwa bikagenda neza ndetse na za filme ndundi bama bavuga ngo ntaho zirashika ni twebwe nyene bo kuziteza imbere kugira twifatire aka karere turi mu kayase kugira twifatire nandi mape twovuga ngo ariko barakora cyane twebwe nyene bo kubikora rero nibaza yuko bavyumva abakinyi ba filme dufatane mu nda wavuze yuko hariyo filme mushaka gusohora muri no misi ni filme izoba imeze gute irimwo abakinyi bande mbega muzoshaka umugaragaro ryari kugira ngo tumenye vyinshi vyimbitse muri iyo filme tugomba gusohora ni filme twise Heartbeat twarayikoze mu misi iheze hama tukazoba tuzoyikorera lancement le 13 juillet muri Hotel Source Dini 16h turabatumiriye azoba ari dimanche ni Hotel Source Dini 16h amasaha ni 16h igituma ndabivuze hari hagize imisi haba amalancement menshi kandi ikibazo bagiye baragira n'icumwanya twebwe muri Moria ikibazo c'umwanya sinibaza yuko kizogorana twarabwiye 16h urabona ko amasaha bayigiwe imbere twashoboye gufata amasaha yigiwe imbere kugira turabizi yuko dimanche abantu baraja gusenga bakaruhuka nyabaraga sorti bagafata mwayo masaha rero twebwe twaciye tuvuga ati aya masaha kumbura abantu bazoba bashoboye kwashira umuntu azoza 16h byarenze uzosanga no kwibyatanguye niyumve ngo namasaha y'abarundi ni 16h ku kadomo amasaha nayo nyamba hazoba harenze ko n'umunota umwe ugashika n'umunota umwe uzosanga byatanguye bamwe bacerwa isaha yose nabo uzosanga biheze ego hama akwinjira amatike uko nategekanijwe ni 10,000 kibanza gisanzwe hamwe na VIP ya 100,000 hamwe na ticket sponsor ya 500,000 kuduga turabatumiriye cyane abantu bazi yuko bakunda filme ndundi bakunda gushigikira filme ndundi karibu cyane muzoze mwirabire filme yanyu twise Heartbeat zigituma mvuze ko ari y'abafana kuko nubundi tuyereza abafana donc ni filme yanyu muzoze murabe iyo lancement hama warumbajije ngo abakinyi bayirimwo harimwo uwitwa Mimi Mireille harimwo na Kado Ravel harimwo uwitwa Mr Sami harimwo na Jew abo nibo bakinyi bari hari n'uwitwa Keve 14 hariyo witwa Merize shoboye kuvuga abo bazi cyane abo nibo ba acteur principal bayirimwo sa film irimo abantu bashika nka 25 kuduga oh la la umva ko azoba ari filme nziza cyane twayikoreye mu gisagara ca Gitega abanyagitega tubashimire hayo bamwe bagiye baradufasha umva ko izo birimwo cyane izo biryoshe sinoronka n'ukuntu nobivuga mugabo umuntu wese azi ko akunda ibintu biryoshe uwo munsi le 13 tuze tubana kugira ngo muze murabe ibintu biryoshe rero nimwareka kuza kugira kuraba ibintu biryoshe nzobamuhomvye cyane sako kimwe yise Heartbeat filme yitwa Heartbeat kubera ko ni inkuru ijanye urukundo rurimwo mugabo ni ibintu bikora ku mutima
kandi hari igihe muhora mukina filime akaba ari ubuzima muba musanzwe murimwo abari ego true story arakina true story akayikina yiwe canke y'undi muntu yumvise ahandi kubera abakinyi ba filime ntibafatira ku byo vyimviro vyabo bonyene arashobora kumva nk'inkuru ikamwinspira akayandika canke akashobora kugira gutora amayide y'abandi bantu atandukanye akavuga ati rero reka nje gukina ino filime ndazi izofasha abantu benshi cyane uriko uraraba filime ndundi y'iwacu kuntu abantu bariko barazakira muri ino minsi ukaraba no hakurya y'igihugu nko mu Rwanda ukuntu bobo bafata amafilime uriko urabikompara kuri wewe ubona ko habuze iki twebwe canke bo habuze iki filime ndundi rero ubu uye ku rwego igeze ko vraiment naho atari cyane turabishima kubera ko kare byaragora yuko umuntu wumva ariko arakubwira ngo je mpandanga filime ndundi yakubwira ivyo nibikaba Burundi barakina filime bagatangara ariko ubu uye uzumva je ndi umufana wanyu jewe ndafana team yini jewe urumva ndafana uyu n'uyu vraiment birageze ku ntambwe navuga irashimishije tushimire n'abafana bakunda filime ndundi atamwebwe ntatwebwe hama rero iyi filime ndundi iriko igenda igira abakunzi cyane mu gihugu cy'iwacu twebwe twaguma twidoga none gute twe natwe filime zacu mu Rwanda filime zabo twari tuzikunda twebwe abarundi n'uwavuga ngo desi ndaba filime ndundi mugabo usanga araba iyo mu Rwanda rero twebwe twavuga ngo natwe none kubera iki badakunda filime mu Rwanda badakunda filime zacu n'abantu basanzwe babafana ntibazikunda mugabo ubu turiko turiha icizere co kuvuga ati nyamba twatanguye kuronka abantu bazikunda mu Burundi no hanze zizojayo no mu Rwanda bazoziraba kuko ntitwari gutangura ngo tuzikundishe abo mu Rwanda n'abiwacu batarazikunda rero ubu uko biriko biraza n'ibindi turacavyizeye yuko bizoza biraza hama ikindi naco warumbarije ni cyane ndakubajije donc nico nyene wari wishuye uvuga ati ukuntu mu Rwanda bayifata nuko twebwe mu Rwanda filime bayifata nka business ikomeye cyane aho umukinyi wa filime wo mu Rwanda ashobora kubaho neza akagira valeur natwe nico dukeneye mu Burundi kandi nico turiko turarondera bakabona yuko bya bintu simikino kubera ko benshi barabifata nk'inkinamico bakavuga none si kwiryohera si entertainment ni entertainment ni kuryoherwa ni en fait ni utuntu nyene ibintu biruhura mu mutwe mugabo ni business kuko bidutwara amafaranga menshi nka filime duheruka gukora yaradutwaye uburyo bwinshi tutonavuga rero umuntu ntiyofata ngo ashoremwo uburyo bwiwe mu kintu abona atakimaze mu kintu nyene abona ni kwiryohera tu oya rero natwe turashaka ko mubona yuko ari business nyamba umuntu ubona akina filime ntubone ngo urya nawe ngo yagiye kudeyamba muri filime no ahubwo aba yabishoyemo umwanya wiwe akaba yabishoyemo n'amahera yiwe akaba yabishoyemo n'ubwenge bwiwe umukinyi rero mu Burundi agire valeur babone yuko kajya n'akazi kiwe ko benshi bavuga ngo none ngo ntiwava muri filime ukarondera akandi kazi ukora ntibazi yuko ari business ni business kandi amahera turayaronka haya wobeshwaho ubu unyena filime filime irashobora kukubeshaho kuko abazikina dufate nk'abastar hari akandi kazi murumva bakora ariko barabeshejeho na filime mu baherero valeur barazi bo bico bariko barakora umva ko ari akazi rero dushigikira neza turaraba amafilime ndundi kaza wumva mu je na filime ndundi nigandaba urazi gene zisigaye ziryoshe yarasize n'amajambe nta makuru ufise rero tuze turaraba filime ziwacu dukunde ibintu vyacu tureke gukunda ibintu vya hariya me tubanze kwanza dukunde d'abord ivy'iwacu hama mu nyuma tuzokunda ivy'abandi ariko twabanje kwanza gukunda kuko bizokoroha uno munsi ko jewe ngenda kumvisha undi muntu wo munyamahanga ivy'iwacu
mu gihe je ndagikunda kandi ubizi kuko sinzogenda kubwira nk'umuntu raba irya filime je ubwanje ntabikunda nagize nivyo naryo umva ko asanga ari bintu biryoshe cane gose. So asa turangiza hajya uri célibataire ego na mshofisi oya ko bavuga ati mucamugira abasheri bajyanye bakina amafilme ngira bahora babagira sinzi awe nturigera umugira umukinyi umuntu yegereye mu bya filme ntawe ndagira kubera iki ntawe uraza canke baramaze kuza ukabankira bimeze gute oya kuza ho baraza mugabo none noce ndabemerera bose oya basi uvuga ati ndamaze kwemera nk'umukinyi umwe canke yegereye turakundana nta nuwegereye filme numwe turakundana nta ni utoba ubishaka canke nije ntaba ndabishaka umva nukunda biwanyu bakunda kuvuga ngo ikijama cica akazi sivyo nibaza yuko ukundaye cane kenshi icica umubano w'abantu canke icica akazi ni kuzanamwo ibintu vy'inkundo rero nibaza yuko kubera abakinyi ba filme ntiwovuga ngo urya sinzomukenera oya kubera hari gusa nkuramukenera nta mukinyi wa filme nk'umuhungu uvuga ati shano ko nyene arakatsi jewe urya mukinyi ndifuza yuko twoba hamwe canke twokundana aya beza bariyo bameze neza ariko nta musi n'umuri yumvira nk'umuhungu akina filme oya ndumva ari hatari so turangiza tugushimira cane kuba bwa mbere na mbere wacu tugushimira cyane kandi uri mwiza sinzi ko nabikubwiye urakoze cyane kandi bazaba babikubwira abama babimbwiye murakoze cyane kandi mwama mwakoze murakoze sezera abakunzi ba Yaga TV reka nanje ndabashimire cyane kubwo dushoboye kuyaga nshimire n'abafana ba Yaga TV muzoshobora kudukurikirana mubawe cyane gose ndetse n'abakunzi ba filme ndundi mubandanya mushigikira ifilme ndundi ziraryoshe n'ukuri ziraryoshe rero utazikurikirana sinzi ivyo urimwo sinzi n'ivyo uba sinzi ivyo wibereyemo so merci beaucoup rero rendez-vous ni le 13 juillet ni tariki 13 z'ukwindwi kuno kwezi nyene turimwo isaha 16 umva ni saa 10 twese tuzohurire hehe kuri source di Nil. Merci beaucoup so mubandanye mukurikirana ibiganiro bica kuri Yaga TV ndetse mubandanya mukurikirana filme ndundi muri rusangi ciao.